hari amakuru ariko aracicikana ko ku mbuga ngurukanabumenyi avuga yuko igisagara ca Uvira coba cagoswe ngo ibice 80% coba kigira gifatwe nkuko muriko murayibona cyane mu binyamakuru vy'abarundi novuga yuko bari perdu ndetse n'abanyarwanda kugeza kano kanya guhera mu masaha y'ijoro niyo makuru novuga yuko ariko barasambaza babwira abantu yuko igisagara ca Uvira coba kigira gifatwa. Muri kino kiganiro turaza kurabira hamwe umutekano mu gisagara ca Abira ukungene wifashe n'ingene kugeza kano kanya vyifashe, ariko icambere no banza kubabwira yuko mwokwirinda ibi bihuha, kuko iyo tubonye ibihuha nk'ibi biba bifise ico bigamije ko hari ibindi beko bararenza ko bavuga yuko president w'u Burundi ngo yoba ari karagiranira ibiganiro n'izinyeshamba z'u Rwanda. Ibi vyose turaje tubirabire hamwe mwa kino kiganiro aho muza kuhumvira vyinshi mutari muzi, aho ndetse tuza kuyagira cyane muri commentaire kugira ngo umwe wese ivanye naherereye aduhe situation ingene gifashe. Sivyo gusa mu kiganiro nakoze ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba naraberetse bamwe mu nyeshamba za Red Tabara cyane bavuga mu ntara ya Hozari ya Ngozi, ubu ari butanyerera muri commune Kiremba. Benshi mwarababonye naberetse amafoto n'amavideo y'ingene bano basirikare bafashwe. Ibi byose twaje tubiyagire hamwe, eske ni bande kugira bafatwe vyagenze gute, mbega bapfuye bangana gute. Rero wowe utarababona canke ubukeneye kumenya buri kimwe c'amakuru tuba twabahaye amaproof canke amafoto n'amavideo y'ivyabereye ku mirongo y'urugamba, waraterewe cyane kwinjira mu groupe WhatsApp yacu, kuko muri commentaire link niyo ya mbere winjirira kugira ngo bikunde uzuraronka amakuru nkuko abandi bayaronka. Ni n'amagroupe umwanya muri zo tuko turayugurura kugira ngo mushobore kumenyeraho vyinshi bigiye bitandukanye. Rero imbere ko twinjira muri nkuru nyezina, ndagusabe utarakora subscribe ubikore vuba kugira ngo ibiganiro bizobandanye bigushikira ko atakibazo, ndetse unabonye video nturengana udakoze like, kuko iratuma ibintu bigenda neza cyane. Jewe nitwa Cody the Black, iyi ni BM4 News, aho twabwiye yuko uzokwama tubaha cyane update ziri ku mirongo y'urugamba n'ubusesanguzi bw'ivyahise, ndavuga mu karere k'ibihugu binini narijya mubona yuko akahise ariko karatuma n'izinjyane zose zivyuka mu karere. Rero reka twinjire mu kiganiro cyacu nyezina, aho hari amakuru menshi canke amahmere ibihuha bivuga yuko igihugu cy'u Burundi cyoba kiriko kiravugana n'izinyeshamba ngo imbere yuko igisagara ca Uvira bagifata. N'amajambo novuga yuko inyeshamba z'u Rwanda ziko zirakwiragiza, ndetse biciye no kuri kigabo gikorera inyeshamba Chimamanda Moyize kivuga yuko ngo Uvira yagoswe ngo ibice 80% orosefo. Ubundi bwo twarababwiye ubuce zino nyeshamba zari zirimwo hariya mu misozi, none nababwira yuko ku munsi w'ejo FARDC yongeye irafata ubundi buce bubiri hariya mu misozi ya Uvira bwari busanzwe burimwo zino nyeshamba z'u Rwanda. Rero mwumve yuko abariko barababwira ivyo bababwira n'ububeshi nabangusha kugira ngo bashobore kudezekilibra canke kudemoraliza cyane abasirikare bari ku mirongo y'urugamba, ndetse no kugira bumvirize abene gihugu ubwinge bwabo ho bugera. Ariko ibintu tubiha umwanya na gato, kuko twamaze kumenya, twamaze gutohoza neza, twasanze ari ububeshi bino bintu atari byo, ko M23 nta nubwo iriko iregera igisagara ca Uvira, nta nubwo nta n'ibirometero twoga yuko ari bike kugira ngo uze muri Uvira. Kandi nagenda babwire yuko kugira ushike muri Uvira muri no misi bigusaba ibintu vyinshi, kuko uca ku mabarriere menshi twababwiye. Uburyo FARDC bagumye biyongera cyane n'ingabo z'ubundi na wazarendo hariya mu misozi ya Uvira kugira ngo bikunde umwasi aje bazomufasha kirire mwizosi binane n'abababwiye ko vyari vyifashe. Rero abariko barazana no majambo M23 iraje Uvira igira ifatwe, nukuri mwirinde ivyo bihuha, kuko nivyo ibihuha mu bihaye umwanya canke mukemera bino binyoma vyabo biratuma navuga haba ibitagenda neza mu bene igihugu. Na ijya benshi mubona yuko
batabegereyeho bariko birabera baba bibaza yuko ari byo mugabo nk'abantu begereye ngaha mu Cibitoki ya kera bo kubwira ukuri za Buganda aba bagasenyi niho bashobora kukubwira ati burya inyeshamba ziko ziramererwa uku bariko barazivuna uku bariko barazirasa muri uburyo kuko bobo baba bavyumva canke bagiye ku misozi bakaba babibona. Rero abariko baravuga ko Uvira bisugerejwe aba bantu mubirinde ahubwo mu myumvire muti nyamba uno munsi uyu muntu ariko arambwira iki kintu amakuru yarasanzwe atangameze gute mubona ahengamiye ku ruhande uruhe ya ibyo mukabishishoza niho mutazongera guhendwa ndavuga nibi binyamakuru canke ibi bitangaza binyoma byo mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ku bantu badasavye amakuru ya Uvira iratekanye 100%, iratekanye kandi imeze neza nta kidasanzwe nkuko tuko turabironka n'abariyo ibikorwa biko biragenda neza kama kawaida nkuko byari bisanzwe bigenda kabisa nta kidasanzwe kiretse yuko ibarabara rihuza Uvira na Bukavu muri no misi tariko rirakora ryamaze gufungwa kugira ngo bagabaje kuko bari bumvise ko hari umugambi w'inyeshamba ugomba kwiyemfiltra muri Uvira ivuye muri Bukavu byabaye ngombwa ko babanza guca ari nyino rigezo baze inyeshamba cyazibura amasaganirizo zipanga plan B yo kutoborera za Katogota naho birangira ahubwo FRDC ibagejeje Kamanyora ibinare babwiye inyeshamba zirageza kwinjira muri Kabunambo ayo bahaboneye murayazi kugeza n'ubu imigwano ikomeye irikirabera mu Sange. Abenshi mwaratubajije ati mu Sange bimeze gute byifasha gute ko mutaduha amakuru ariko ku munsi wejo uheze w'igenekerezo rya 20 imigwano yari kirabera mu Sange niho novuga yuko gwari gwambikanye niho gwari ruzinginga kuri no munsi tuza gukomeza tubatohoreze tumenye uko byazindutse uko byifashe muri rusange kugira ngo mubandanye muri update nkuko twabimereye kwama tubaha amakuru na cyane ari update y'ibiko birabera ngaha ku mirongo y'urugamba ndavuga muri leta iharanira demokrasi ya Kongo. Rero ko bari bacijanye imitima kuri Sange inyesha FRDC ntabwira ifata yose Sange inyeshamba zirimwo na FRDC rimwe ariko FRDC ifise igice kinini cyane ngaha mwisange. Twiyagire cyane rero kukijanye n'abasirikare na Prito sinovuga ko abasirikare kuko umusirikare abafise trolling abafise imuranga ndetse abafise naho yegukira. Rero zino nyeshamba zari zitabara ndibaza ku munsi wejo mwarabonye amafoto n'amavideo nabahaye mu group yacu WhatsApp abataraje mwinjireyo ndabereka okungene bano biyita abasirikare muri tabara bari bafashwe na Wazalendo na FDNB na FRDC hariya mu Minembwe neza mu Bijombo barabakubita babavuna amaboko babavuna amaguru bongira bababoha indege ndibaza babonye ijya video barabonye byinshi barabonye yuko harimo message ku buryo nyamba wo ufise umwana muri tabara canke ofise wo muvukana ushobora kumubwira ati iki nico gihe cyo kugira ngo uvavanwe n'inyeshamba. Rero mwumve yuko kubadusavye abapfuye muri ijya migwano bafatiyemwo ijya rede tabara n'abatwigwaneho mugari tabara mwarabonye ko bari benshi bana batondetse kwabo kugira ngo bababaze hari benshi badusavye amafoto y'ibiziga ariko kugeza ino saha ntiturabironka ariko ntubironka duhita tubishira mu group yacu WhatsApp. Rero ugerageje kuraba ajya amafoto najya ama video byaboneka neza ko batose kuko hari harehejeje kugwa n'imvura nyinshi nkuko mwabibona. Rero abasavye amafoto y'abapfuye canke igitigiri nukuri abari ku mirongo y'urugamba twavuganye bavuze yuko imirambo nabone atayo bazi mugabo ishobora kuba ari myinshi ariko nkaho dukurikirana kandi uzi ivy'urugamba iyo ubonye abantu bangana nko bafashwe uca wibwira igitigiri cyabo basize ku mirongo y'urugamba bahapfuiriye kuko hafashe igitigiri nyamwishi sigura yuko nabapfuye bari benshi. Rero sinzi ko mwabonye bano basore bandeditabara wamengo bamaze amezi 2 batajya
sinzi yuko abari baba special force bariko baravuga ko bagomba kuzanwa mu gihugu cy'u Burundi kugwana na FDNB pe nyambara aba sindabaciye intege mugabo nta covamwe kuko biraboneka neza yuko hari kidasanzwe nta kidasanzwe ntibafungura urujyo sigwiza ibintu bimeze naye muri make ndibaza hariho nabamenye bamwe muri bajya acecana baturuka mu ntara ya Ngozi Kiremba harimo umwarimu ngo yahora yigisha Ikiremba nyene nyamba ari kuri Don Bosco sinzi nawe yarabonekanye mu bafatiwe mu migwano hariya mu Bijombo aho habonetse n'amatemwanyaji hamwe mu bo yahora yigisha babwira ati abavuga bati jewe wacigisha yaramvunyino n'ubu diracari kimuga yari umuntu mubi cyane muri maki yari umuntu wishari umuntu w'umwicanyi mubi cyane rero kuja muri iryo mihari y'abateroriste canke y'abicanyi nta gishasha cyari kirimo rero abenshi barashoboye kubamenya bano zino nyeshamba cyane zituka mu ntarangoza ariko turacagerageza kumenyesha kuraba yuko tumenyamwo n'abandi kugira ngo ababo bamenye yuko kanya tuvugana batari mu minwe zabo ahubwo ari mu minwe z'abandi bagabo ndibaza hari benshi bagiye baravuga amakomantere avuga yuko ngo bakimara gufatwa ngo baciye berekezwa mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bashobore kuvugwa hama babazwe bavuwe ivyo ntavyo nzi navyo turamenya samakuru twokwemeza ariko ninko tutobihakana kuko n'abarundi bashobora kubavura kugira ngo bikunde bakuremo makuru kandi neza cyane atakibazo na kimwe rero bajya abagabo mwarabonye ngene bari bameze n'ukuri nyamba bagiye muri ajya amashamba aho ngo bagiye kugwanya FDNB biraboneka neza ko bakiri kure nubwo nababwiye yuko muri Red Tabara harimo abasirikare bavuye muri FDNB igihe 2015 kandi harimo n'abapolisi bavuye muri PNB 2015 ndetse n'abari baravuye mu gisirikare hariho benshi biyunze baca bahitana ugwaruka muri za kambi za Mahama yes nuko iyi Red Tabara agiri yubaka muri make aho abasanzwe bayifasha ivy'imibereho basanzwe baba mu bihugu vyo hanze nkuko bagiye barabigaragaza bo nyene ubwabo rero turaza gukomeza tubatohoreza yandi makuru tunababwire buri umwe wese aho yavukiye kumbure nta byangombwa bari bafise nyene bari bahabaye nk'ibikoko byo mu ishamba nta byangombwa bari bafise ko bari bafise byangombwa twari kumenya adresse zuzuye zabo zose ariko tuzokomeza tubishake ndetse binatume bitubera icigwa tubikure mw'inyigisho ndetse tunazona bikomeza kugira ngo dushobore gukora ibiganiro vyinshi birimwo akaranga mutima yakonsheshe no gukunda igihugu kuko abariko baratoroka igihugu bavuga ngo bagiye kugarura amahoro ngo nabatabazi kandi ayo mahoro barondera tutazi iyo bazoyajana kuko mu bundi dusanzwe tuzi yuko hari ni ibintu bitangaza abantu benshi ari navyo biriko biratuma bano bana abo Burundi bariko muri Red Tabara bariko barahonera muri ano mashamba yako kuko ugerageje kuraba harimo n'abana bafise imyaka mike barimo pe mu bafashwe murumva yuko iyi Red Tabara hambavu yo kwica no gukora ubugizi bwa nabi ifata abana badakwije imyaka 18 kabajana mu gisirikare nkuko mwayibonye muri irya video nabahaye ndibaza mwarabonye mu mwana adakwiza iyo myaka rero muri make mu nkundi ndabashimye cyane mwebwe mwese mukomeza kutwereka urukundo no gukina ibiganiro byacu nshashane mu kubisangiza abandi gufyonda like ndetse tutibagiye nababandi bafata akanya akadugurira amazi ibintu gasanga bimeze neza rero ndizera yuko tuzakomeza kubana namwe ku munsi weje twarafatiriwe ntitwashoboye kuronka umwanya ukwiye kugira ngo tubahe amakuru ariko kuri no munsi turaza kugerageza buri kimwe kugira ngo bikunde tubahe amakuru yose uko yifashe kandi ndazi yuko muza kuryoherwa kuko nza kubatembereza Kongo yose ariko arabera imigwano rero uwuhiriwe cyane niwamaze gukora subscribe kubera ko kino kiganiro kikijako aza kuba yakibonye atanu umunota umwe kiramaraho kubera ko acaza kubona notification imwereka yuko kuri BM4 News hagiye ku ikiganiro kandi gishasha rero muze kumwe mubana natwe
natwe tuguma tubanamo kugira ngo dushobore kubaha amakuru y'ibiko birabera ku mirongo y'urugamba. Ariko kubafatiye ino nkuru hagati twatanguye tubabwira ukungene umutekano wo muri Uvira umeze n'ingene atakidasanzwe. Rero kandi Kayanza azagaruka tubabwire vyinshi, rikamudukundire tubike banure. Bye bye.